Ndabaramukije mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya kushikiriza kuri ino mbonesha kure yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV, imbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigeso kandi biba vyakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mw'iperereza, mugateka kazi na muntu makungu yakuri ndetse n'andi makuru yose habareka aravugwa ngaha mu kibano. Ndabahaye mwaramutse, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangara yo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigizwe kandi biba vyakorewe amatohoza. Reka nkengurukire mwese mudukurikira muri mu micungararo igize igihugu cyacu c'u Burundi, abadukurikira bari mu bihugu bibanye ndetse n'abari mu makungu yakuri mwese ndabahaye kaze mu makuru yacu y'iki gitondo. Amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Nyuma yuko hashize imyaka itari mikeyi igihugu kibanyi c'u Rwanda ndetse n'u Burundi hafashwe ingingo yuko imipaka yugarwa ndetse icuka kibi cibonekezaga hagati y'izo mpande zombi, ubwo perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo yo kugara imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi, aho yagiriza igihugu kibanyi c'u Rwanda kuba caragize uruhara ngo mu bitero ngo vyama bigabwa bihungabanya umutekano w'u Burundi, na cane ngo u Rwanda rwo rufatikanya n'imigwi yitwaje ibigwanisho mu guhungabanya umutekano w'u Burundi, nubwo yari ingingo leta y'u Rwanda idahengeshanya guhakana yivuye inyuma ikavuga ko atahuriye n'iyo migwi yitwaje ibigwanisho ihungabanya umutekano mu gihugu c'u Burundi. Ivyo kandi biruko mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye mu mezi yaheze ubwo yagenderaga intara zitandukanye harimo nk'intara ya Kirundo, yarashikirije amajambo y'agacamutwe ndetse ateye ubwoba ku gihugu kibanyi c'u Rwanda, aho yabwiye intara ya Kirundo ko ngo abanyagihugu bagomba kwama barikanuye kubera ko atawundi mwasi Uburundi bufise, ngo umwasi Uburundi bufise ari u Rwanda. Ibi kandi yabigarutse ko ubwo yaganiraga n'umumenyeshamakuru wa BBC Gahuza Miryango, aho yavugaga ko mu gihe umugwi wa M23 ushobora gutera igihugu c'u Burundi ngo ujabukanye mu uwinjiriye Uvira, ngo nawe azoca ajabuka agafata umugwa mukuru w'u Rwanda Kigali, aho yavugaga ngo mu gihe umugwi wa M23 buba ufashe Ubujumbura ngo bitazokwitwa ko ngo ari umugwi wa M23 ahubwo vyo kwitwa ngo ari igihugu cibanyi c'u Rwanda ngo kizaba gifashe umugwa mukuru wa politike w'ubutunzi w'u Burundi. Ivyo kandi biruko mu gihe n'ubundi Evariste Ndayishimiye mu majambo yiwe menshi abagenda ashikiriza agaragaza ko hagati y'igihugu kibanyi c'u Rwanda ndetse n'u Burundi vyoba harimo icuka kibi, ibintu vyibonekeza ko bishobora gutera injyane ngaha mu karere k'ibiyaga binini. Ivyo kandi biruko mu gihe igihugu kibanyi c'u Rwanda cyo cama kivuga ko mu gihe hoterwa intambwe hakaba ibiganiro ngo amahoro yasubira kugaruka ngaha mu karere k'ibiyaga binini. Mu gihe kandi umuvugizi wa leta y'u Burundi Girene Gatoni ubwo yashikirizaga amajambo aganira n'abanyagihugu ndetse ubwo hari inama y'abashikiranganji, byari ibiganiro nyene vyagenewe abashikiranganji bagenderaga abanyagihugu, yavuze ko mu gihe igihugu kibanyi c'u Rwanda ngo cofata ingingo yo kohereza abahize bagize uruhara muri kudeta yakozwe mu mwaka wa 2015 bari mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, ngo leta y'u Burundi izoca ifata ingingo yihuse yo kugurura imipaka kandi ngo iyo mipaka izoca yugururwa ngo ntizosubira no kugarwa. Mu gihe kandi leta y'u Rwanda yo ivuga ko idashobora kohereza impunzi ngo bitaciye mu mategeko nk'uko amategeko mpuzamakungu na cane ayo agateka ayaturuka mu mashirahamwe aharanira agateka k'impunzi abandanya abitomora. Kuri rero uyu wa gatatu igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa gatandatu murantunga ukwezi kwa karindwi, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba rero yafashe uruzinduko rumushikana mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, aho bivuga ko yagiye kuganira na mugenzi we ngo barabire hamwe ukungene umutekano mu karere k'ibiyaga binini wogarukana cane ngo barabire hamwe no ku kibazo kijanye na Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo. Umukuru w'igihugu c'u Rwanda rero Paul Kagame akaba yakiriye mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ndetse aho umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafashe uruzinduko
uruzinduko ari kumwe n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye nk'uko basanzwe bagendana. Akaba rero umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ashitse mu mugwa mukuru wa politike y'u Rwanda Kigali, ndetse ahagiye kuganira na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame, aho bari buze kugirana ibiganiro. Ivyo biganiro rero turaza kubikurikirana, tuze kubabarira ivyavuyemo, ndetse nimba ari ibiganiro bishobora kuzozana amahoro ngaha mu karere k'ibiyaga binini, byose turaza kubibashikiriza mu makuru yacu turabandanya twoherezayo abamenyesha makuru bacu baze kudukorera amatohoza y'ibigiye kuganirwa hagati y'ivyo bihugu vyombi, nk'uko amakuru turiko turahabwa n'amasoko yacu ngaha nyene abandanya abidushikiriza. Byose turaza kubibashikiriza ku buryo bw'idonido mu makuru yacu ataha. Naho tunyarukiye mu yandi makuru ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, kubiriko birahavugwa kuri ubu ngubu. Umunywanyi w'umugambwe Iprona biravuga ko yabahatswe kugandagurwa igiharo, nk'uko amakuru aturuka muri iyo ntara abishikiriza. Mu ntara ya Rutana ariko bavuga ko ngo ikigabane gishasha co gutoteza abatavuga rumwe n'ubutegetsi cadutse muri komine ya Giharo, kimwe ndetse no mu bice byo mu Burundi vyama bivugwamo agatotezo ndetse n'ayandi mabi akorerwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi canke abikekwa ko batavuga rumwe n'ubwo butegetsi. Ku mutumba wa Mura, Bosco Nyaburiri, umunywanyi w'umugambwe Iprona, yarakozwe ko yarahatswe kugandagurwa. Yakozwe k'igitero hakoreshejwe ibibugita. Igitero cakozwe n'urwaruka rw'imbonerakure n'indongozi z'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD muri ako gace. Urwo rwaruka rw'imbonerakure, abanywanyi b'umuhari urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD, Alex Ngezahayo, Jean Ndayisenga ndetse na Jonas Nderichimpaye baravugwa mu bakoze ayo mabi. Boba babikoze ngo bashigikiwe n'ibihangange byinshi byo muri ako karere. Emmanuel Ntahondonkeye, umuhanuzi wa Musanteri ajejwe iby'ubuhinga, ikibano ndetse n'amategeko muri ico gice cyangwa se muri iyo komine ya Giharo, aragisi baraguma batazira Ruganzi zindi aserukira CNDD-FDD muri zone Giharo. Desire Bigirimana, umukuru wa zone Giharo, Renova Hakizimana aserukira CNDD-FDD muri komine Musongati, Sylvain Nzikoruriho aserukira umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Burunga, uburyo bwo kugenzura ibibanza byo kurimamwo. Kubw'intahe nyinshi uko ngo kugerageza kugandagura uwo muntu ngo biri mu nteguro yagutse yo kwigarurira amatongo yo kurimamwo, bigomba gukorwa na bamwe mu ndongozi zaho. Ubuheruka izo ndongozi ngo zarasubirije komite ijejwe gutunganya umwonga wo mu Nyundo, abarimyi ngo batagishijwe inama. Ibyo ngo byaribonekeje kandi mu mwonga wa Mukaze no mu yandi mazone yo muri komine Giharo, aho ndetse amakomite azwi n'amategeko akurwa ko agasubirizwa ayegamiye ubutegetsi. Bosco Nyabuhiri, amakuru aturuka muri ivyo bice aravuga ko Bosco Nyaburiri ngo yama mu gatotezo kadahera. Umunsi w'igitero Bosco Nyaburiri yarashoboye guhunga, ariko ngo baramwambura impuzu yiwe yarimwo amafaranga angana n'ibihumbi 100 by'amafaranga y'amarundi. Ayo mafaranga akaba agifiswe nabo bicanyi. Umuryango w'uwo yakozwe ko igitero, abanywanyi b'umugambwe Uprona umutumba Murora ndetse nabo muri zone Giharo basaba ko indongozi zo ku rwego rw'igihugu zifata mu minwe ico kibazo, bagasaba ikingirwa rya Bosco Nyaburiri abandanya aterwa ubwoba buri mwanya. Abo bamuteye ngo boba bamubwiye bati uzokwicwa umwanya n'umwanya uwo ari wo wose.
Komine ya Giharo iri mu bice by'u Burundi bivugwa ko hama hibonekeza amabi yisubiriza akorerwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi na cane cane umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD. Ibyabaye vyerekana kandi icuka c'iterabwoba kibonekeza mu misozi y'u Burundi aho inzego z'umugambwe zama zagirizwa ko zikoreshwa mu gutoteza abatavuga rumwe n'ubutegetsi zikagomba kugenzura zonyene ubutunzi. Abanyagihugu bo muri ako karere ndetse n'ababikurikiranira hafi bakaba bariko barasaba ko hotanguzwa byihuta amatohoza yigenga watavuga rumwe kubavugwa muri ubwo bwicanyi. Ikingirwa rishimitse kuri Bosco Nyaburiri ndetse n'abanywanyi b'imigambwe bose bageramiwe nk'uko bitomurwa n'abanyagihugu bo muri iyo micungararo. Ndikabashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru twariko turabashikiriza muri ico gitondo. Ayaka kanya tubaye tuyasozere ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweko. Mwibuke gufyonda suivre ndetse partager ndetse na s'abonner mu gihe tuba tumaze gushirako amakuru n'ibiganiro kuri imbonesha kure bize bica bibashikira umwanya n'umwanya. Reka nshimire mwese rero mwariko muradukurikira muri mu micungararo igize igihugu cyacu c'u Burundi, ari mu bihugu bibanyi, abari mu makungu ya kure, mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe. Dusubikiye ngaha amakuru yacu, turaza gusubira mu makuru araza kubagezweko.